Kaze mu kiganiro tera imbere mushikirizwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Mu kiganiro duheretse kubashikiriza twarababwiye umugambi wa leta wo korora inkwavu ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano buriko burashira mu ngiro bubicishije mu buyobozi bujejwe guteza imbere amakoperative. Ubwo buyobozi bukaba bwaratanguye kuronsa inkwavu n'ingurube ugwaruka hamwe n'abahurikiye mu makoperative. Bikaba vyatanguriye muri komine Giheta y'intara ya Gitega mu gihe hariko hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe guteza imbere amakoperative n'ihimbazwa ry'indwi yahariwe kwitunganiriza imigambi. Uwo mugambi ukaba uri kurangurirwa mu makomine y'akarorero 12 hisunzwe intara kama shasha. Kaba hari hagezweho amakomine ya Kayanza, Matongo na Kirundo. Umuyobozi mu vyajejwe harimwo guteza imbere amakoperative yaratubwiye ivyo bikorwa byo gutanga izo nkwavu n'ingurube uko biriko biragenda. Igikorwa mu ndwi iheze aho twariko turigina umunsi mukuru wahariwe amakoperative muri komine ya Giheta. Kuri uwo munsi rero twarashoboye gutanga ivyo bitungwa ku makomine ari mu ntara kama ya Gitega. Twarahaye komine Ruyigi, turaha komine Giheta, turaha komine Rutegama, Muramvya na Bukirasazi. Ubu rero hari hagezweho komine Kama ya Butanyerera ariho mubona mwadusanze ngaha mu Kirundo, aho nabo twari twabazaniye ako gakemanyi k'ingurube n'inkwavu turiko turatanga kugira ngo dutanguze igikorwa c'iteka nyakubahwa mukuru w'igihugu cacu yadusavye cuko urugo rwose gotunga inkwavu 5 n'imiburiburi. Ego nivyo turimwo, hama tukaba twabihereje na cane cane abasanzwe bahurikiye mu makoperative kugira ngo muri rwa runani nyene babandanye borora kandi bokoreranire. Inkwavu zozo twababwiye yuko boca bazishikiriza ibibondo vyabo, bakaba aribo babikurikirana kugira ngo ivyo bibondo navyo bitangure kugira umugambi hakiri kare, bagire mu mutwe bitwararike ivyo bitungwa hakiri kare. Mu gutegura uno mugambi bivanye n'uburyo departement yari ifise, twateguye amakomine pilote 12 ajanye n'intara kama z'ubu 5, kiretse intara ya Gitega kubera ari nini gose, hama n'intara ya Burunga nayo nini gose. Naho ubundi twagiye turafata ikomine zibiri kuri Buhumuza, Butanyerera, Burunga, Bujumbura na Gitega. Twagenda turafata zibiri, hama izo ntara zinini niho twongera kwimwe zikaca ziba 3. Niho umugambi ugira utangurire mwizo komine, ico twita komine pilote 12, hama zizokokorera abandi. Hanyuma nk'inyuma y'amezi 6 turizeye ko bizoba vyagwiriye nibabifata neza, tubone guha yandi makomine hirya no hino, hama bikomeze bibandanya bigenda neza. Ni komine Giheta, Bukirasazi, Rutegama, Muramvya, Rumonge, Burambi, Nyanzarake, Kirundo, Matongo, Kayanza, Ruyigi na Mukike. Aho baciye hose muri ayo makomine bagenda barashikiriza inkwavu n'ingurube ugwaruka n'abakuze bahurikiye mu makoperative, bakaba bagenda barabatekerera n'impanuro kubijanye n'ivyo bitungwa baronkejwe.
izo nazo zikaba zijanye no kubibungabunga kugira ngo bazokokorere abandi kandi bibafashe kwikenura bimaze kugwira. Baranababwira n'ingene bubaka inzu z'inkwavu n'akamaro bizobagirira. Rero ivyo bitungwa tugire tubashikirize, ugitwara ntaca avuga ati aha ndatwaye ndagiye kugurisha canke ndagiye kurya. Siyo ntumbero dufise, ni ntumbero yuko twoja korora bikagwira, hama bimaze kugwira tukavyikorako tukabifungura, ibindi bisigaye tukagurishamwo, mugabo tuguma tugwiza umwimbu w'ivyo bitungwa bito bito bitagoye korora. Muravyumvaga yemwe? Murabizi yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu adasiba kutubwira ngo umufuko wose uronka ifaranga, umunwa nawo uronka icurya. Ntimuze mwororere kugurisha, oya, muzobanze mufungura akanyama. Ntimusubire kuvyumva ku matwi ngo kwana kabari inyama, oya. Inkwavu mu mezi angahe ububaze, ushatse akanyama uzoza uratora ubaga urya neza, nukuri. Akagurube ingurube iravyara 12. Gufata imwe ukabagira umuryango wawe kugira ngo muryoherwe n'amahoro, nukuri n'amahoro. Sivyo? Niyo ntumbero ahanini dufise. Hama twivune n'ubukene, na cane cane bijya bibondo vyanyu bigire bya bindi biti cibare mu kubikurikirana ivyo bitungwa abari bo mubishikiriza ati nimugire icibare namwe, izi nkwavu bampaye zikurikirane nawe, tubanze dupima umugisha wawe. Kuva na kera barabaha icibare, sivyo? Ubu naho icibare cabo nutwo dutungwa mubashiriye, ete nimworore ti nawe uzoza uraduhako hama dufungura ngaha mu muryango, utundi ugurishe, wigurire amakaye, wigurire uniforme, wigurire ibirato, kuko birimwo ababikoze bakabikurikirana. Twarabibonye n'ukuri ivyo bintu birateza imbere gose kandi mu mwanya mutoya, sivyo? Ni ibintu bidasaba imvune, nico gituma twabicishije hanini mu bana kugira ngo abana banyu bari mu mashiro ya Ekofo, kuko avuye ku ishure azoza azanye utwatsi twinkwavu zingahe bamuhaye, adufise gutya anya atakininze gusabwa duhitana mu nzira, sivyo? Umutumye n'ibido kuvoma azoca ashira ikibune iruhande c'amazi yo kuziha ngo zinywe, sivyo? Yaba ingurube yaba inkwavu, nukuvuga nta mutahe bizomusaba ubwira n'umwete bwo gukurikirana ivyo bitungwa, nkaho yo bari karakurikirana ikintu umuntu yamujeje ati iki kintu nzokikubaza, kandi nivyo tuzobibabaza, kuko hajya mu kibano muzokokorera abandi. Ivyaye rimwe kabiri uzoca wokora nka zimwe nyene baguha, wokorere umubanyi wo hirya. Ivyaye kandi wokorere umubanyi w'ibubamfu. Ibubamfu ni buryo uhejeje kubaha bibone kwita gwawe, sivyo? Hama uyu nawe wahaye nawe nuko nyene, uw'inyuma yiwe n'uw'imbere yiwe gutya haruguru na hepfo nawe azobokorera gutyo hamwe mubaye ku mutumba, mugende murokorerana kugira ngo iryo terambere ridushikemwo twese. Nitwasubira kuhaca inyuma y'amezi nk'atatu canke ngahe, tuzosange imihana yose mwarahanahanye mwese mutunze inkwavu, abandi batunze ingurube, sivyo? Rero ntimushike mugurisha, ntimushike mujya, kuko aba anye basanzwe bakorera ngaha mu ikomine, aba basanzwe babakurikirana ngaha imatongo, aba musanzwe mukorana, bazoba babibona, bazoba babanditse amazina abazitwaye, kandi bazandika n'amazina y'abazoshikirwa, ico bita chaîne de solidarité. Izi nkwavu tugira tubahe uno musi bazorora kijambere, uzororera hejuru ukacushira ko ibati gutya anye rimanura intuze nyamaganga, ukacuyategesha ibati rivunye kujya ku mureko canke igitumbutumbu c'igitoke, ukacuyategereza icupa canke umukuza canke intuzenya urujo ubwo ari go rwose canke inkono. Ajya amaganga bazobereka ingene bayavanga n'amazi, mukaca muja kuvomereza imirima yanyu. Muvomereye ku mirima yanyu biduha umwavu, bikaduha n'umuti uvura udukoko.
ivyo rero nimwagira utwo turima two mu gikoni natwo tuzoza kubereka ingene batugira, tuzogaruka dusubire tubishimangire kugira ngo ayo maganga ntapfe ubusa. Abana banyu mubabwire yuko ayo maganga nayo naragurishwa kandi arazimvye cyane, babikurikirane ntihagire ikiduca mu myanya y'intoki. Umwavu bazowukuraho nyene, ni n'umuti wo gupompa bazowukuraho nyene, ni ukuvuga nta kizobavuna kirimwo, kubera iki twabibahaye tuzi yuko ari bibondo bazoza barabikuraho nyene. Ivyo bikorwa byo gutanga inkwavu n'ingurube ngo barashigikirwa n'amashirahamwe amwe baratubwiye ingene bakorana ivyo bikorwa. Muri aya makomine atatu twatanze muno musi, ikomine yose yaronka inkwavu 80, ikaca ironka ingurube 25. Rero muri ico gihe inkwavu 80 baca bazigaburamo kabiri, Sangwe igatwara 40, Inadesi igatwara 40, n'ingurube kundi nkuko. Izirenga ko nka 2 canke 3 zaca zija mu ikomine kugira ngo nabajya b'indongozi nabo berekera abandi, berekera abanyagihugu barongoye ingene ivyo bitungwa vyorogwa bikongera bikagwizwa bikongera bigakoreshwa n'izindi nyungu zizanana n'ubworozi bujanye n'ivyo bitungwa. Ngaha nshatse kuvuga nk'ubworozi bw'inkwavu. Uno musi uzoroye kijambere kujya bazororera hejuru, usanga amaganga wayegeranije neza aragufasha mu gupompa imirima no mu gushiramwo umwavu. Ajya amaganga aradufasha mu kuronka umwavu n'umuti wo gupompa ibirimwa bitandukanye. Imigambi yose Inadesi isanzwe ikora iba ifise ubushikiranganje kukira, cyane cyane Inadesi isanzwe ikora n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Hanyuma muri kino gikorwa naco kijanye no guhimbaza umunsi mukuru wahariwe amakoperative, Inadesi isanzwe ifashanya n'ayandi mashirahamwe mu gushikira amakoperative. Rero muri iki gikorwa cyo gutanga inkwavu n'ingurube cyari cyateguwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Hanyuma rero amashirahamwe asanzwe ahurikiye muco twita GPA, ni groupe de plaidoyer agricole, yarashigikiye kugira ngo uyu munsi mukuru ugende neza. Twebwe rero muri Inadesi hamwe n'ayo mashirahamwe twaratanze uburyo kugira ngo ubwo bushikiranganje bushobore kuronsa ayo makoperative amwe na twebwe dusanzwe duherekeza ivyo bitungwa by'inkwavu n'ingurube. Koperative y'ugwaruka dusanzwe duherekeza ngaha mu Kayanza ahanini menshi asanzwe ari mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Rero turafise amakoperative y'ugwaruka duherekeza, dusanzwe duha inyigisho ndetse tuganafashisha ibikoresho bimwe bimwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Aha muri komine Kayanza cyane cyane muri zone Kabuye turafise koperative z'ugwaruka. Muri abo twarabafashishije inyigisho zijanye no gukora imbabura za kijambere twita ziganya igiti, kandi dusanzwe tubafasha no mu bijanye no kuronswa imbuto z'imboga, kuko usanga abo bajene batagira amatongo manini baba bashaka kurima ibintu vyimbuka n'ingoga. Rero turabaha imbuto z'imboga, tukabaha imbuto zo gukora amapepiniere y'ibiti bibana n'indimo, kuko turabafasha cyane mu bijanye n'uburimyi bwunguka butonona bidukikije bitwita agroecology. Ndetse twarana n'abafasha kuja mu migwi yo kuziganya no kuguranana kugira ngo bashobore kuronka novuga nti umutahe, kuko usanga abajene batagira imitahe, ariko iyo bagiye hamwe bakagira amashami yo kuziganya no kuguranana baraheze bakaronka umutahe bagashobora kwiteza imbere. Rero abaherekeza ngaha mu Kayanza, ariko kandi tukabaherekeza n'imatongo, ni nabo banatowemwo rero abaronswa abashigikizwa mu kuronswa ibitungwa by'inkwavu n'ingurube. Imigwi nk'iyo migwi y'abo bajene ingene twayironse, bari basanzwe ari abajene bari mu karere dusanzwe dukoreramwo ayandi maproje. Hanyuma rero tukavuga tuti
ntitwoguma dukorana muri ayo makoperative menshi y'abarimyi b'ibirayi usanga arimwo abantu bakuze nk'amakoperative y'abarimyi b'ikawa usanga ari abantu bakuze ariko tugaca duhimiriza tuti nyabuna mwebwe muriko murasa n'abakura ni vyiza yuko mutegura abana banyu nabo bakure bakunda uburimyi bakure bitaho ibijanye n'amashirahamwe rero muri ayo makoperative niho twaciye duca kugira ngo badutorere urwaruka abantu babona bakerebutse bitanguye kwitaho ivy'uburimyi tugaca tubigisha nabo tukabashira hamwe mu migwi bagatangura ari imigwi mito mito hanyuma uko baja hamwe uko baronse inyigisho bakagira nabo makoperative. Abaronkejwe ivyo bitungwa baragaragaje akanyamuneza bafise barakengurukira leta ukuntu bitayeho mu migambi yo kwiteza imbere bakongera bakiyemeza kutagurisha canke ngo babage ivyo bitungwa bitaragwira bakazorindira ko bigwira bokorere abandi bongere bikenure. Mu buzima bwa misi yose inkwavu biri mu mugambi wa nyakubahwa umukuru w'igihugu aguma abihimiriza kuba rero mugize neza mu kazi turose ahubwo muradufashije natwe n'ubundi dusha tuzijana muri koperative sangwe kandi tuzigwize kubera tuwa banyakubahwa bahejeje kutubwira ibyiza biri mu korora inkwavu natwe ahubwo tugiye kuzikurikirana neza kugira natwe turonke tuzibyaza umusaruro. Batubariye yuko izi nkwavu ari ukokoreranira ari chaîne de solidarité ngo tuzokokorera uwo hepfo be n'uwo haruguru uwo wundi nyene wo haruguru nawe ngo akazokorera uw'imbere yiwe no inyuma yiwe kugira ngo dukwigwe twese ahubwo iragahora iribuka amakoperative sangwe ziradufata mu mugongo kubera mu mugambi twari dufise twari twaratangiye kuza turazigura duha abanywanyi mugabo ntibari bwakwigwe nk'ubu unyi turabashimiye gose ko muje kudufata mu mugongo. Umunezero aho yani mwinshi bivanye nuko turoza ikintu canke ntegwa mu buzima. Abire y'inkwavu n'ingurube bigiye kudufasha mu migambi twaturangura y'uburimyi icambere mu burimyi bizoduha umwavu. Twumvise yuko amaganga y'uru rukwavu ashobora kubamwo umuti akongera akafumbira imirima kandi kigira kabiri turazi yuko urukwavu rurashobora kuribwa inyama ico gituma rero ari ikintu ciza Fondation Burundi iduhaye. Ryohewe cyane kandi ndanashimiye na Inades Formation Burundi yo ikomeza kudukurikirana uko bukeye uko bwije nkaba numva nishimye cyane kuri ibi bitungwa baduronkeje. Ico numva twokora n'aba n'urugwaruka rugenzanje nuko twobikurikirana neza kuko niryo soko y'iterambere kuri twebwe abajene ntitwoguma twicaye turindiriye akazi ka leta. Ico nobahanura nuko tutoba ibijuju nk'inda zacu ahubwo twokerebuka tugafata ibi bitungwa nyene baduhaye akaba ari vyo tworora kugira ngo tubigwize. Uyu munsi zibaye inkwavu hirya y'ejo zizoba ari inka nuko rero twobifata tukabigwiza tukavyorora neza tukabikurikirana neza nk'uko biba bitegereje kugira ngo biduteze imbere. Cengiye korora kugira ngo nanje ninagwiza ubworozi nanje nze abandi notera kama barose ivyo bitungwa kugira ngo bavyorore neza bavyubakire babigire mu ruhongore hama bavyorohe kandi babirinde ingwara babifate neza kugira ngo iki gitungwa kize cororoke kitugirira akamaro n'imiryango yacu. Umugambi wa leta udufashije kugira ngo duhe no bitungwa ndawakiriye neza cyane gose kandi nange nzogerageza kugira ngo fashe n'abandi batarose no bitungwa kugira ngo nabo baronke bino mbuto muduhaye. Mbanezerewe cyane kuba uyu mugambi mwagize kugira ngo twimvire ko muduhe bino bitungwa bito bito kugira ngo ejo tuzovyorore bigwire dushobore kuronkamwo n'ibitungwa bikomakomeye nk'inka n'ihene ego twagwijije zino nkwavu. Ngiye korora izi nkwavu
n'iyo ngurube ndazigwize hama bizogwire mpeze ndonkemwo umwimbu turetse n'umwavu kugira ngo nzoshobore kubandanya ndimashyiramo n'umwavu kugira ngo izi nkwavu nizagwira nzoronderemwo n'igitungwa nk'inka n'impene kugira ngo bizomfashe mu kugira ngo ndonke n'umwavu mu burimyi buzonyorohera nzoronka umwimbu umeze neza. Yego noshimira leta yatwiyumviriye kuri uyu mugambi kugira ngo idufate mu mugongo muri ibi bitungwa, ahubwo nkaba ndabasaba yuko nejo mwoza muratwibuka n'ibindi bibonetse mukaza muradutera akamo kugira ngo tubandanye twiteze imbere. Murakoze. Mu gusozera baratera akamo baba abaronkejwe ivyo bitungwa canke abajejwe intwaro ngo babikurikirane neza, kuko ngo ivyo bitungwa baronkejwe si ivy'umuntu umwe, ariko bitegerezwa kugwizwa kugira ngo abandi bokorerwe, ku buryo mu mwenegihugu wese mu mezi make ari imbere azoba atunze inkwavu. Abantu batowe urwaruka rwatowe kugira ngo baronswe ibitungwa, impanuro twobatekera nuko ubwa mbere bwobwo bomenye yuko babaye nk'imboneza batowe ubwa mbere, hanyuma rero baze bereka akarorero abandi borore abigwize, baze rero bashikirize n'abandi batashoboye kugira amahirwe yo kuronka uno munsi, kuko haronkejwe bake ntitwashoboye kuronka ibikwira bose, mugabo abo batowe ngo babere imboneza abandi baze babifate neza, hanyuma bimaze kugwira bashobore kuronsa abandi bataronse nabo. Abaronkeje ibi bitungwa ico twobasaba nuko bobibungabunga, si umugambi w'umuntu umwe, ni umugambi w'igihugu. Ubu abaturongoye mu bushikiranganje bwacu baherutse gusohora urwete yuko natwebwe turi mu bagize ubushikiranganje bwacu twese duhamagariwe gutunga inkwavu, tuzokorerana bihere hejuru bigenda hasi, bihere hasi bishwara hirya no hino hagati. Ubwo bworozi tubugire ingendo, bose bakwigwe korora inkwavu kuko twarabonye akamaro kazo ko ari kamaro ntangere, kandi ko zigwira n'ingoga cyane, kandi ko atanguvu zisaba zirengeje. Nuko rero hirya no hino dukwire gukorora izo nkwavu, kandi twikenure kuko ufise inkwavu 10-20 nta bukene burengeje bwo gutera. N'ukuri ni ikintu ugishoye uronka ukigura kuko ntikizimvye cyane, kandi nizo ngurube nuko nyene ingurube iravyara 10, iravyara 12. Tubatera akamo ko kubifata neza kugira ngo bibimbukire n'ingoga, kandi bigwire n'ingoga, hama bakunde bikenure, ubu umugambi yo kwiteza imbere vyihuta. Hama abataronse nabo akamo twobatera, na cane mwaya makomine yabironkejwe, nibashinga ijisho ababironse, ntibavyonone, ntibabigurishe kandi ntibabige, kuko biteze ko bazobokorera. Ababonye uri karaconona canke yoba yakigurishije agiye kukigurisha, bamubwire ati bangwe ntugurishe ico gitungwa kuko si cawe wenyene, naje ndaciteze ko yuko uzokinyokorerako. Hama tukanabaremesha yuko nabo bazoshikirwa, turacari mu ntango, nabo mu misiza bazoshikirwa, nabo babironke, abo boba batarashikiriwe mu yandi makomine. Aha ni ikiganiro kirangiriye, naho utaha. Baruka nitwe Burundi bw'ejo, nimuze dukorere hamwe, tujya mu makoperative, tumenye ko twe Burundi bw'ejo. Turi kumwe twese birashoboka, nimuze Barundi tuje hamwe dukore, twiteze imbere, duteze imbere igihugu cyacu cy'i Burundi cyatwibarutse. Dukorere hamwe, dukorere.